Gukaraba n'amazi meza n'isabuni ni bumwe mu buryo bubereye kandi buzimbutse mu kwikingira no kurwanya indwara zitari nke, na cane cane izifatiye kw'isuku rike nka kolera, amacinya, gucibwamwo, inzoka zo mu nda, tifoyide, ebola, coronavirus n'izindi. Muti rero ni ryari twokaraba n'amazi meza n'isabuni? Imbere yo gutegura ibifungurwa, imbere n'inyuma yo gufungura, iyo tuvuye mu kazu ka sugumwe, umuvyeyi imbere yo konsa ikibondo no mu bindi bihe vyinshi bishoboka. Uwo mugenzo mwiza urashobora kurokora ubuzima bwa benshi, narigi izo ndwara zama zahitanye abantu batari bake, haba mu gihugu cacu c'u Burundi no mu bindi bihugu. Mu gihe uwo mugenzo mwiza ukurikijwe neza kandi kenshi mu ngo no mu kibano, twoba twikingiye indwara zitari nke, harimwo na ca kiza coronavirus kimaze igihe gihanze isi n'igihugu cacu tutacibagiye. Twame twibuka gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni.